Salut les gars, uno musi nje ku bantu batazi importance y'umuntu ari célèbre, y'umuntu amaze kugira izina yubaka, y'umuntu ashobora kuvuga ikintu kikagera kure. So hari ahantu henshi ma service atandukanye usanga bashaka gufata umuntu ari célèbre ntibamuhe service. Guys, tuvyemeranye umuntu ari célèbre biragoye ko ashobora gutonda umurongo hamwe ngo arindiriye ngo kugira ngo bigende uko. Il est vrai turabantu nk'abandi, but biri gênant, biri I don't know, sinzi ngene no bivuga mugabo ababizi barabizi, utabibayemo ntabishobora kumenya. Rero je hari banke bashatse kumfata nabi, kwanza bamfashe nabi dera. Mugasi ndayivuga ko sishaka kubonanira akazi kabo, bibandanirize mugaje nayo turahejeje. Ikintu no bamenyesha, umuntu wese ari célèbre, yaje kuguruza compte muri banke yanyu, aba bakora publicité atavyo muzi, kuko umuntu azomubona je haje azovuga oh nakashana wenye nabikaje. Banke yanyu bakayigira publicité for free. Cyane ico kintu cari cyo cyose izo services zanyu nibiki abagufashije publicité mugabo atavyuzi. Mu yandi mapeyi umuririmbyi baranamuriha kugira iyo ashobore kuguza konti ahantu canke aje mu kintu runaka, tu vois, akoreshe nk'umuhora kanaka canke nibintu nshatse kuvuga okay muri rusange mucamo nawe. Kugira aje mu kintu kanaka gikoreshwa n'abantu bose baramuriha kugira ngo uwo muhora wabo canke iyo banki yabo canke ico kindi kintu cabo kimenyekane cyane ko ni publicité twebwe tugeza ibintu kure yo tuvuze ikintu ukora canke bimeze gute. So muri rusangi rero guys muco bwenge, umuntu ari célèbre abagufashije ibintu binini sana, hari ama service namwe mukwiye kuza murorosha. Umuntu ari célèbre mukamuha agaciro kiwe kuko nawe aba yarakoze ingufu nyinshi kugira ngo